Uno munsi twahisemwo gukoresha izina Amajini. Izina ryavuye mu rurimi rw'Icarabu Arjini, ariko mu Kirundi ushobora kuvuga amadayimoni. Hari amateka menshi y'isi utigeze umenya, hari inkuru nyinshi utigeze ubwirwa, byose ni mu gitabo cy'amateka. Bw'Amajini TV, kazoza ku Burundi. Amajini ni ibiremwa bifise ubushobozi bwo kuba ahantu hatandukanye, kandi ngo ni ibiremwa bifise ubushobozi bukomeye cyane bwo gukora ibintu bitandukanye. Ikirenze ivyo, Amajini afise ubushobozi bwo kwihindura icyo ashatse. Ivyo bikaba bizwi neza mu bihugu by'Abarabu, bakaba bamenye ivyo biremwa kuva mu myaka ya kera. Turabahaye ikaze mu kiganiro igitabo c'amateka. Iyi ni Bw'Amajini TV. Ntiwibagire kugira subscribe kugira ngo uze urironkera amavideo yacu ku mwanya ku mwanya. Ibice vyinshi vy'abizera baremeza ko Amajini ari ibiremwa bitagaragara, bikaba binagoye kwemeza vyinshi kuri ivyo biremwa, kuko bivugwa neza ko vyaremwe n'Imana ikoresheje umuriro. Imbere yuko Adamu aremwa n'igihe ca Yesu, ayo Majini yariho gushika n'igihe c'intumwa Muhammad. Abizerera mu idini rya Islam baremeza ko hariho Amajini mabi n'Amajini meza kubw'ingaruka zayo mu buzima bw'umwana w'umuntu. Bamwe mu Bisilamu bahisemo gushingura ayo Majini mu mazu yabo canke mu mibiri yabo kugira ivyo biremwa bibafashe canke bibabere abarinzi b'ubuzima bwabo. Kuri bamwe bizera ko hari Amajini meza, ariko hari n'abandi bakoresha ayitwa Amajini mabi mu konona no kwica ubuzima bw'abandi, n'abandi mu kuyatuma kwinjira mu mibiri y'abandi mu guteza amagwara canke konona urudandazwa rw'abandi canke imiryango. Ivyo bigakorwa n'abatagira amadini canke n'abiyita abakristo. Bamwe bayakoresha mu gukiza ibimuga canke ingwara zitandukanye. Hari n'abitwa abakristo bakoresha ayo Majini mu kurondera uruvyaro canke ubutunzi n'ibindi vyinshi. Hamwe n'ivyo, ubukristo ntibufatanye n'iyo myizerere, kuko ukwizera kwabo kugereranya Amajini nk'amashetani, ngo kuko kuri bo ata jini ryiza ribaho. Kubw'ivyo, akenshi uzosanga abakristo basengera abantu kugira ngo bababohore imibiri yabo yaboshwe n'ayo Majini. Amajini ni ibiremwa vy'impwemu vyirukanwe mw'ijuru bitabwa mw'isi y'umwiza. Uno munsi twifuje kubatahuza ubwoko bw'Amajini n'akazi kabwo. Hari igihe mu kibano ushobora gutangara umuntu canke ukagwana nawe bivanye n'ingeso ziwe, kumbe ugasanga siwe n'Amajini yamwinjiye. Uno munsi ndakuzaniye bino kugira ngo nkubwire itandukanirizo ry'ubwoko bw'Amajini n'akazi kayo, aho burenga 90, ariko akazi kayo kakaba kaja gusa. Uno munsi ndabazaniye ubwoko 15 bukuru bw'Amajini n'akazi kayo. Gumana nanje. Ijini rya mbere ryitwa Subiyani. Iri ni jini riteza amasanganya rikongera rikazibira uruvyaro ku bakobwa.
rirakunda amaraso cyane. Ijini rya kabiri murafari, iri ni ijini rizibira imigisha y'ubuzima yo kwishure ndetse no mu rudandazwa. Iri ni ijini bariguteye urahangayika cyane n'ubuzima. Ijini rya gatatu latifu n'ubukene, ubworo no gusesagura, aho icyo uronse cyose utamenya aho giciye ndetse usanga utakaza cyane. Ijini rya kane ni jahari, ni ijini rituma uguma uhomba cyane, aho usanga ukora urudandazwa cyane ariko utunguka canke nturonke inyungu n'imwe. Ijini rya gatanu ni hasinani, ijini ry'induru, akaboregwe n'ibiyayuramutwe bitandukanye. Ijini rya gatandatu ni jube, ijini ritera ubugumba canke ukutavyara, kugira indoto zibi, turekanye n'indoto ugasanga ubona ibintu bitinyitse gusa. Ijini ry'indwi ryitwa tajaruni, iri ni ijini ry'ubutunzi buvuye mu gutanga ibitambo vy'abantu, abavandimwe canke gukora imibonano mpuzabitsina n'umuvyeyi wawe canke umwana wawe. Ijini ry'umunani ryitwa waidadati, ijini rituma umuhungu yiga ingeso zose z'abigeme ndetse n'ivyambagwa vyabo. Ijini ry'icenda ryitwa wivu, ni ijini rituma umuntu yisanga afise ishari ku kintu cyose abonye canke umuntu wese ateye imbere. Ijini ry'icumi ni albadiri, iri uritumwe rituma ukora amakosa yose ashoboka ariko ntubibone canke ngo umenye ko ibyo uriko urakora ari bibi. Ijini rya cumi na rimwe ni anzura, iri rizibira imbyaro ku bakobwa, aho usanga umukobwa mwiza afise iby'abasore bomukundira byose ariko atagira urubyaro canke umugabo. Ijini rya cumi na kabiri ni mayimuna, iri jini rizana ingwano mu rugo hagati y'umugabo n'umugore wiwe. Irya cumi na gatatu ni makata, iri ryoryo ni ikibazo kuko ginjiye mu muryango canke mu bwoko basi, impfu zica ziba nyinshi gushika musigaye muri bake bashoboka. Ijini rya cumi na kane ni taliki, iri jini riteranya abantu n'abagenzi n'abakora urudandazwa hamwe n'abanyamigambwe n'abandi bagize ubumwe. Rimaze kwinjira ahantu ni ngombwa yangare. Jewe nitwa Taylor Sigdemana canke Demana, umwanditsi wanyu ni Itangishaka Hasya Salim. Aha ni kuri Bollywood TV, kanda subscribe kugira mubandanye mwironkera ibindi biganiro nk'ibi mu gitabu c'amateka. Ntimwibagire kugira subscribe, like, share na comment.